gikwiye guhindurwa je numvuga ati je nohindura urukundo nta rukundo ruhari bakundana tubizimye rero urumva ntidukundana kuba twanakwakiriye oyaye nsenze erega natwe turimo ego muri mwe gusa cyari muri yavuze iyi ni mpamvu rero bo urashaka gukora nk'igikorwa nk'umuntu weje nka dufate nka jewe example ushaka gukora igikorwa mu gihe ati nkajya mu dufate abasanzwe azwi pale ukamubwira ati bro ewa nisaidie ngere share simushireho gastati cyo cyo ati anakura bakakwiza n'umusamanya ingabirano yanje Fax akubwira no stress ari kumwe na B Cobra mu kantu k'amapiano ewa mapiano urayumva hariya anya audio producer ni Hot Mix wayimastarinze wayigiriye mix ni X Factor ubonone ko kwahinduye ahora yandika X Factor yes ni Lifax turi kumwe mu kiganiro ingabirano yanje ni Lifax kuri 91.4 ni Lifax neza na neza kuri West tukaburungire FM kaburungu.com ni Lifax neza na neza yamaze gushika mu bwami bwa radio Rebel FM ya radio mvirizwa n'andi ma radio karibu tonto umeze neza ya ndashima muta amakuru yawe ya nuko wemeze neza umeze bien ya ufana Argentine ndagufana ufana Argentina haro n'ibindi bisigura oya uraziga Davi je nkurikirana Coupe du Monde gusumba ibi vy'amashampion urazi impamvu aya mashampiona ubuzi igitwara uryohe kwa gake mu mwaka rimwe mu myaka ine niho uryohe kubera yuko nimba ugiye muri Espagne mu matimu ane ahari akomakomeye ubuzi yuko imwe iraza kugitwara ugiye muri Angleterre mu matimu ane akomeye ubuza ati imwe iragitwara muri Angleterre siko bimeze muri Angleterre uzushaka kurabe niko bimeze muri Angleterre ni inyene Manchester imaze iminsi igera sino Manchester igihe iza yatangaje benshi yaratuvutuye ujya mwaka ba Vardy baraduteye ubwoba mwaka ukurikira baciye baba amatope mu Bufaransa aho nitubigaruka ko cyane babizwe yes niyo mpamvu je nirabira Coupe du Monde gusa kubera ko Coupe du Monde ukubiswe rimwe ubutashi mugi bihari mu bintu byo vy'amaroturu amanota ibintu vy'ibirarani yes nuko Lifax karibu cyane mu kiganiro ingabirano yanje kuri 91.4 merci sana papa neza na neza Lifax n'umuntu ki tunyarutsa utubwira Lifax yatanguye umuziki ryari Lifax yatanguye kumva yuko yoja mu bintu byo kuririmba bigenze gute bo je sanzo ndumuririmbyi bo mvuze aho natanga kuririmbira natanga kuririmba ni 2022 nona ninjiye muri studio 2022 urinjira muri studio neza wabisanze bimeze gute ivy'umuziki nkuko wavyumva utaravyinjiramo bo jewe nkiri umwana ari abantu benshi twabatuzi nanyi bakunda kugenda muri studio bakaririmba nanje aho ndi nkiri umwana narafata nashobora gufata ikaramu nkakuma nandika aho ndi ikiniki nguma nandika indirimbo nayo navuga ati umunsi n'umunsi one day bizo fresh nzotamwe no stress arona akamaro ko kuvukira mu muji nako nka Chiso Boy yagiye kubona studio ageze nko ku myaka 18 oya reka ndakubwiye ari ukuntu wowe uvuka ukunda umuziki kibuka akunda ikindi kintu rero Jesu kubanga mvuka ngaha mu muji je ndi umunyakayanza wavyumvise
abanyakayanza baratwijukiye abanyakayanza bazova bayihindura turemera bazova bayihindura KZ Flavor mwebwe kapitalo y'umuziki mwebwe nimujane n'ikawa ibintu by'icyayi ariko par contre burya uje kuraba industry yose uko nyine ihagaze abaririmbyi bakomakomeye uza gusanga imvukira ari zikeyi ya bien sûr n'ubundi uza gusanga imvukira ari zo zike aho ugasanga babandi nyine baje guhiga umukate uzi cyangwa nshake hano babandi Double yavuga ati nzoduga bataduze kaniye avuze ati cyishobora kuduga ajyuma nusuka amezi atagayero taraduga uba wakomeye uba wikomeje yes the facts neza na neza mu kwinjira muri career y'umuziki wawe ni iki cyagupushije kujayo none uko kuntu wabona muhira mu babanyi baja kuririmba bagira iki cyonyine bo jewe papa wanje kera yarasanzwe nyina aririmba cyane cyo kintu naragikunda cyane nkumva nkabona abandi baririmbye bariko bararirimba nkumva nyine nanje ngo ngize ubushagara bwo kugenda muri studio kuririmba ya rero one day tu ari umuntu navuze naciye ko ndamubwira ati wana nawe ukuntu mingenzereza umuntu akore turakora tugenda nkuko uratanguye umwaka umwe uraheze Gift to Me igiye ku rubuga rwa YouTube neza Surround umwaka nyene waradekonye amezi 9 No Stress iminsi 10 ewa uri mu kazi cyane muto gisagara neza uravuga ati je ntufatisha ngaha ko bifata nk'akazi ubifata nk'akazi watangiye kubifata nk'akazi ukicinjira canke ubonye neza yuko Give to Me isohotse bo bivanye n'intuze n'amahera umuntu ashobora kubashira mu bintu by'umuziki dufate nko kuri studio panza hose muri ibintu bijanye n'umuziki nyine urufate studio video iki byose ucubona ati hano hantu usaba kuguma umuntu afyinata amahera y'investisamo ni menshi cyane yego kwe n'izi ndirimbo zine zose umaze gushiramo amahera angana gute haba muri audio na video n'umutahe ni hatari ni inkwano apinga zoba furera ni inkwano imaze kuja muri izi ndirimbo zine kwe vraiment izi ndirimbo harimo amahera menshi kwe aramaze kugaruka bo iyo ni vie prive yanje oya nta mustar agira vie prive oya ni ngombwa nawe nk'ubu uzanga dufise man iziki reka yes neza na neza haciye iminsi 10 Lifax ashize indirimbo yiwe No Stress ku rubuga rwa YouTube canke ayihaye abarundi No Stress vyagenze gute kugira ngo ije hanze vyagenze gute kugira uhitemo B Cobra ya B Cobra ahubwo dusa turi muri management imwe rero twe je maze umwaka n'amezi 8 nkuko bo je ndavuga ati turakwiye gukora ikintu kandi B Cobra nawe asanzwe azwi muri industry ndavuga ati reka duhere muhira dukore kwanza ikintu gishasha ndavuga ati reka tugikore ndamubwira Cobra ingo ufashe ikineki turinjira muri studio byose birangira nyene nkuko nyene uramwumva David yahereye muhira neza na neza uri under management yitwa gute up to level bagufashe neza muri up to level cyane gose ntiwidoga vyageze gute ko ari hahise amezi 9 none muri roboko tuba tuzi ko babipanze bisaba gusora buri kwezi ariko nawe urabona aho amezi yose wayabonye gute amezi yose kuvyerekeye ibikorwa vyawe oya ahubwo ni wowe kutubwira ati jewe bo okay ndagusigura fresh B Cobra yamaze iminsi aheze aronshinze album yiwe ko twari twamaze gusezerana muri timu yiwanje yuko
ari ngombwa iyo ndirimbo ava yuko je nsohora iyo ava yuko umuntu yotangura na je notangura gukora ibindi bikorwa by'iwanje jewe nyene tuzomanza gukora iyo ndirimbo ikava mu nzira kumva rero twatevye turindiriye yuko Cobra yo manza gaza iyo album yiwe igasohoka hama nanje nkaza ariyo mpamvu hagati ya waradekonye na No Stress ari amezi 9 umva atakwiciye kuko nanje ari mu bindi by'akazi ndiko nakora ibindi bikorwa yumva sinari nicaye azoduha ubu atazotunyoteza ni kawaida uri kumwe na B Cobra muri Up to Level iyo album yaramaze kuja hanze ubona barayakiriye neza Jevre mukunda bimbwira mbwira ati ni bon barayakiriye neza kandi n'indirimbo nyinshi zanyoheye yes No Stress murayikoze feedback imeze gute inyuma y'imisi 10 igiye hanze nuko ndashima nukuri kandi nziza cyane ninde waguhaye impanuro yo kwishira mu mapiano No Stress Cobra n'umuntu arakunda ba style ziyazaraga rap nizo z'amapiano je ndavuga ati ko yaje nsanzwe ndirimba indirimbo za R&B kenshi ndavuga ati Cobra sinomuzana ariko ahubwo ndamushyire mu byakunda tugiye dukorere mu kintu kimeze neza kuko naciye mvuga ati kubera nanje dufate style y'amapiano nayo ndayumva ukuntu kandi nuko byagenze nyene narayumvisije neza ndavuga ati reka dukore Cobra kubera Cobra sinzi yuko nabanda mwinjiriye me gusa arafise ukuntu R&B atari neza muga gusa arayishoboye ndavuga ati reka dukore muri ntuzenye muri style yumva ya piano ntivyakwiciye aho kuko urumva wagiye muri style yiwe yumva ntivyishe uko washaka No Stress kwiza yoyaye muta basi ndakwereke Cobra ukuntu aririmba hari ukuntu basi asanzwe aririmba uko yiwe dufate ziya karirimba ziya amadenso ama rap jewe nayo ndavuga ati none je nta rap shoboye no bana cyangena mu madenso cyagira mwari gufatanya mwese ukavuga ati je nshoboye iki nawe ushoboye iki reka tubishire hamwe dusohore ikintu kimeze neza twese mvuga ati tworohereza kubera ibintu bihari style ubu bantu hasigaye banakunda cyane ni amapiano ndavuga ati reka umuntu akubite amapiano babira genze nkuko nyene ibiragiye hanze No Stress kubera iki kuri have titre ya No Stress ibibazo urishiye mu bibazo byinshi gamuta ibibazo byinshi byarabanye umuntu nze nyene yitamporize wari mu bibazo yisohora nyene la majorité man babs ngamo mu gihugu cyacu cyangwa hehe bari mu bibazo ku isi yose umuntu wese afise ikibazo ciwe reka kuvuga ukire sasa yera chaje nta bibazo mfise barahiriwe shaje narahiriwe yes turi kumwe na Lifax mu kiganiro ngabirano yanje ni Lifax neza na neza indirimbo yiwe igira kane ku rubuga rwe rwa YouTube ni gico gikorwa ca mbere ukoze muri 2024 No Stress 2023 vyari vyifashe gute kuri kariyeri yawe y'umuziki wawe mukuru byari bimeze neza yego kwawe kunenya dusaba dukora kawaida uramumva nana yuko baguma bakora babadutsamwe ariko urabona indirimbo yiwe maze imisi 10 hariya urabona yuko maze kukurikwa n'abantu batari bake cyane ugeranije n'izindi zahaciye ariko ari indirimbo yiwe No Stress hari akantu igisohoka hari akantu twavuzemo azayera vyibuka reka tukamushiriremo ako kandi ushaka atubwire utubwize ukuri Lifax tubwize ukuri aka kantu gatangura muri indirimbo yawe No Stress uri kumwe na B Cobra bimeze gute aka anya wakumvise Lifax yo gitari aka gatangura aka anya
wakumvise akavuga ngo chiki, chiki, chiki. kari ahubwo kari kagatu iyo gitari nyene ego iyo gitari nana arashaka kumenya aho wagakuye urazi impamvu wazanye iyo ndirimbo igisohoka ku kuntu ije nyene menga ira bashaka kugira binjiremo indani instrumental yabahaye hari ukuntu turiko turagerageza ejo jibu plutôt hariya Cizo Boy yarabivuze ati turiko turagerageza kugira dukreye amabiti yo ngaha mu gihugu wacu Burundi ya za frontale n'izindi aka kantu twarakumvise bavuga ati kakantu mengo nyene ni kakani mengo arafise ahantu yagakuye muri za style za hariya zariya TZ hariya turashaka ko tubwize ukuri nivyo canke nyene n'akantu nuzenye hariya producer yakubisemo bo je reka ndakubwire je ngenda tugenda gukora ni indirimbo na Cobra twagiye dusenga beat twari twamuhaye mu melody twagiye twabukubita mu mama mix yabahaye beat mwayisanzuko okay beat mwayisanze yahejeje kubikora niyo mwashizemo imirongo gusa yego gusa twari twamuhaye indirimbo igenda melody uko nyine mushaka kwigenda nje musanga yateguye beat yamaze gukora beat yayihushuye warayikunze nta kantu kaka modification kabaye wavuze ati ni mu mpindurire kubera yuko numva umenye ngo hari akantu ikintu bidasona neza sishobora kwemera yuko icyo gisohoka ariko nta wundi muntu ndakubwira iryo jambo oya dire yana piano kuko twese dukora style y'amapiano hari abandi bakora piano usanga ikintu kibazo dufite nk'ubu hari umuntu wayumvise ngaho niba yumvise ikintu gisona agikuye mu dufate nk'ahandi hantu akagishira ngaho kuko bose bafise ukuntu bavuza urabona dufate nk'ubu tumve usicinye kugira kuri iyo ndirimbo ahubwo mbere ubaye n'uwa mbere yego nukuri uramaze kubura bafise example y'indirimbo nuko iyo ndirimbo sindayibuka neza mengo ni Harmonize itangura guco indirimbo igisohoka ubwayo nyabuze ati kakantu tuzoka kumvisha inbox tuzoka ikibazo cyoco n'abazoza bose bazovuza bya bindi sawa turacumva kubera yuko nituraronka mudiho wacu tuvuga ati natwe tukeneye yuko ubasinyature mu mitima y'abarundi ivyo birumvikana mugana naho urumva nyine akantu ko gushishura akantu nyine cyariya je ndakwikirana umuziki wa hehe hose vraiment je nabyo nasi n'undi bintu byo gushishura amana sindabikunda nagapo ndakubwira ati wana jewe kuko jewe mvuye avaye ko mva muhera ngiye muri studio banzi indirimbo kuntu je nayipanze nuko hari ibintu nabwira ati kora iki ushiremo ugire iki kugira indirimbo bavuga ngo isangwe niyi iki nivyo nyene twanga gusa dukunda nyene ibintu byo gushishura amana nibiguha agaciro yes ni Difax mu kiganiro ngabirano yanje Difax urinjiye muri carrière y'umuziki wo mu Burundi umuziki wo mu Burundi wawusanzwe umeze gute mu myaka uje muri 2022 wawusanzwe bimeze gute vraiment ikintu ndiko ndabona hari ingabirano shasha ziko ziraza kandi rero zizo mungu ubwoswe gatoya ziriko ziraza urabona yuko hari aho zizoshikana umuziki ndundi vraiment ahubwo ikintu je nabasaba wazishigikira izi nyine tubona zikiri shasha kuzishigikira gute basi dufate nyimba basohoye igikorwa ntibacavuga ati iki niki ngo bara kuko ndabizi yuko babishobora kuba babibona ikintu je nababwira ati nyimba babonye muririmbyi yakoze neza amushigikire kubera abandi birarusha sana aba yasiragurinze sana kugira aho nyine igikorwa giki bashobora gukora video ukayikora nk'iminsi 2 utajyama nk'amasaha 2 ibintu biri kwindi level biragoye cyane sana ico wasanze mu muziki wo hinduramwe mu gihe ubu bifite mu ububasha niki nk'umuziki je nuko hari ibintu nyine bimeze neza vyose ni sawa umuziki mu Burundi
mu muziki w'Uburundi ndakubaza ati mu muziki w'Uburundi ikintu wasanzemo ufise ububasha wohinduramo ni nk'ibihe nk'ibintu bibiri bo kintu mu muziki w'Uburundi gikwiye guhindurwa je numvuga ati je nohindura urukundo nta rukundo ruhari bakundana tubizimye rero urumva ntidukundana kuba twanakwakiriye oyaye sembuze erega natwe turimo ego muri mwe mugagusa byari muri yavuze iyi ni impamvu rero bo urashaka gukora nk'igikorwa nk'umuntu weje nka dufate nka jewe example ushaka gukora igikorwa nk'ubwiye ati nkajya umuntu dufate abasanzwe azwi ukamubwira ati bro ewan nisaidie ngire share chimushireho gastati cyo cyonyine navuga ati akakura bakakwiza no gusamana kandi gusa nyewe wewe uvuga ati jewe kuko bicaye guhicirwa man aravuga ati nanje ngaha gusa nawe wowe wabikora kuko ndabizi si ni benshi uri mu upcoming ni ngombwa ibyo bintu bibe man none umuziki si business ni business okay nka banki kanaka itanguye yokiza kubwira za zindi z'imyaka 50 ngo rawe dufashe ingene tuduga canke nimwe niyo yimenyera strategy ingene izoza kuduga na zijya zindi mbo canke ivyo ni vya hariya ntibitegezwa kumera cyo kimwe no mu muziki mbenda ubwira hajya ikintu cyose hariho dufate abantu bafashanya nimba tuba tubona ngo banki ngo ikintu ngirahagaze hari abandi bantu nawe usanga barafashanyije kugira iyo yose kwire uko nabajye bose tuzi dufate mu muziki w'indundi bose si bo bishikanye hajya mani ni Rifax neza yinjiye mu muziki Rifax ubona yuko hoshobora gukorwa iki kugira ngo habe ikintu cyumvikana neza yuko umuziki ndundi hari aho wavuye naho uri kuraje kubera yuko muracidora muvuga ati ngo umuziki w'Uburundi ngo nta urava ngo nta uri ubona we ku bwawe hari nikiye cyokorwa kugira ngo umuziki w'Uburundi ushobore kuvuga ati twavuye hatushitsa bo ciki mu ngoma nshimira n'abaremvyo ngaha mu Burundi gusa bari ko atera imbere hari ukuntu ushobora gusanga indirimbo ngaha mu Burundi ishobora kwinjiramwo abaremvyi nka batanu bakayijamwa ari bose tumwe baragera kuri ya ntambwe yo gukundana cyane muga gusa basi tiko turegereza gende bukebuke tiko turegereza biko biraza bukebuke kandi abazoca babyongereza za mpano ziri ngaha hasi niba bazoguma baduga bukebuke uko abo twabona mu minsi heze sibo tuba turabona urumva rero niyo mpamvu ndakubwira nk'uko yuko umuziki w'iwacu uri kuratera imbere pole yes nuko ni 6975 urashobora kwakura canke ukandika ubutumwa bwawe bugufi turi kumwe na Rifax yaririmbye No Stress yaririmbye indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye ari muri up to level neza na neza yakuririmbye waradekonye ushobora kuba warayikunze mu mezi 9 heze yarakuririmbiye hari anya surround umwaka uraheze gift to me yarayishize hanze ku bantu 5,000 barenga bamaze kuyiraba neza neza urashobora kuba ufise ikintu ushaka kumuterera cyane ushaka kuganira nawe urashobora kwakura kuri 69 ubusa 75 ubusa 75 kuri 69 ariko Rifax imbere yuko turonka umuntu yakura cyane yandika ubutumwa bwa bugufi neza neza urinjiye muri karere y'umuziki uratanguye No Stress na 2024 umupango rero wawe wa 2024 umeze gute bo ariko ntunge imbere yuko wishura reka twakira n'umunywanyi ku murongo yamaze guhashika gatanu ku kandi Rebe Famalo umeze neza Shadrack natwe ni impore ufise umunota umwe wo kuvugana na Rifax yaririmbye indirimbo No Stress ndakuramukije cyane mu butamu yo merci uvuze nuko sinamwumvise neza
Okay, Shadrack. Yes, ni Shadrack hariya mu Gihosha neza neza warugira wishure akabazo kanje urakibuka. Subiramo wosa. Yes, reka tubanze twakira n'umunywanyi ku murongo nawe yamaze gushika gatsano kuri kandi Rebe FM alo. Salama mwese muri ngaha muri studio Thierry mu Ngagara muraho office umuntu tumwe kuvugana na Rifax cy'umuterera canke cy'umubaza. murakoze cyane umutumire mu ndamukirize turakuramukije Thierry. umubwiye ati umutumire ni sawa wishura neza kandi Imana ikujimbire mu bihugu byawe utera imbere nk'umuzinga namwe mwahoze cyane kumwakira no kumutuzanira Imana bahezagire cyane twese hama mushiki wacu nawe ushobora muri saa tatu z'ijoro Arabatama. sare mugire ibihe byiza Yes, asante sana. Yes, nakunda kubaza Rifax urashize hanze indirimbo yawe No Stress imisi 10 iraheze niyo utanguranye na 2024 calendar yawe imeze gute iyindi ndirimbo izoza ryari muri calendar yawe y'umuziki muri 2024 ufise collabo zingahe bipanze gute tonto? Bo kandi urakoze cyane. Jewe ndafise igikorwa gishasha vuba ntegeza gusohora. Inyuma ya No Stress No Stress kizoza ryari? bo nizere yuko ari nko mu kumunani nkuko Ukomanana niho kizoba cyatunganya fresh na video. Yes, nuko umunywanyi ku murongo yamaze kwashikira Rebe FM alo. Alo, Nkore ego ni sawa ndi umwanya musha. yo karibu cyane witwa nde twakuye uri hehe? Nitwa Delphine Mbakwe ndi mu Gasikebuye. Delphine mu Gasekebuye ni Nkore. Ego ni umwanya wanyu ndamviriza ncecetse cyane vraiment. Urakoze cyane wumvise umutumire dufise. Ndamukiza uwo muri kumwe. turakuramukije cyane Turamukije. Ndamukiza n'umutumire karibu cyane. Merci nawe urakoze. Hama nashaka ndakubaze. Ego Ndi Kobla ni Umurundi cyane n'Umutanzania. ni Murundi. Buriya n'Umurundi nagira je n'Umutanzania. Nunga nyine wacu. Okay, sawa murakoze hama rero kuhaje from. Merci. Ntuze no stress arangyoheye cyane. For sure. Ego manunda Ego. udo kudushyirira ko gatonya. Sawa rero murakoze umurongo. Yes, nuko neza Rifax turabona n'amasaha ariko aratujana ariko udukundire tukubaze kano kabazo ni nk'akaye kajambo kagasunika rugi wotekerera abakunzi bawe mu munota umwe Rifax. Bo je cyo nobwira abantu bari kwatumviriza kuri no radio. Nuko boja kuri ubuga gwanje bakanshikira. cyane nyene nawe bakabashigikira murabizi nawe muri mu kazi man. Views zikaduga Zikava ku bihumbi 6,200 zikaja ku bihumbi 50. Inshallah. papa 1 million. Urumva ukanavuze twese ngaha mu Burundi abantu benshi bafise target ya 1 million. Twebashaka ibindi birabirenze man. Urumva yuko miliyoni udahagije benshi nibyo babasimbye ati hasi ndose 1 million ngiye muri mirge ngunge sinzi bwo gusa twebwe je abantu mind ziwanje tukati basi jewe shaka kubona yuko dufate nko muri 1 week bangeze nko muri 2 million. Asante sana Rifax. Nta kidashoboka. Ngo na Yesu wangu yarahagaritse izuba kabisa irahagarara igice cy'umunsi kenshi bitangaza byama byabaye. Yes, nuko twari kumwe na Rifax mu kiganiro ngabirano yanje kuri Irebe FM kuri 91.4. Reka tugushimire Rifax kuba witavye ubutumire bwacu. Merci sana. Nawe wakoze nuje yakoze kandi mwagize neza kabisa muzokongere mutubwiye ati
muzoze mwadu mwaduhitinga mudushira live yes nuko twizeye neza yuko ibikorwa bizokurikira no stress tuzoba bambere mu kubimenyesha kabisa ningaga nta indi target. Yes reka ndagushimire nana twakoranye neza cyane ngushimira Zaire, nshimire David, nshimire cyane gose umutumire wacu ndetse nshimire n'abashoboye kudukurikirana kuri 93.4 banditse ndetse n'abatelefone babwiye ati mwakoze cyane kubana natwe naho ku munsi w'ejo y'amasaha yandi nyene. Yes nuko ndagushimire David twakoranye bien. Ndagushimire Azael, ndagushimire Nana, ndagushimire Lifax, nshimira abo muri Bikari, nshimire mwebwe mwese mwariko muradukurikira. Twe tuba twagize inguvu n'ubushake bwo kugira ngo tubazane ngaha bababwira ivyanyu, namwe muco mushira muzo nguvu rero zo kubandanya mubikurikira naho ku munsi w'ejo. Yes reka nande ndabashimire cyane mwebwe mwese muradukurikiranye, reka nshimire cyane abadufashije kugira ngo aya majwi muyumve neza cyane. Reka dushimire cyane mwebwe mwese mwatwakuye abanditse ubutumwa bugufi, naho ku munsi w'ejo nyene ya masaha nyene yari ya Zapoza King neza mbandi kumwe na David hamwe na Flavia tubabwira ati naho ku munsi w'ejo ciao ciao ariko mugumane na Inga birano